l'exposé yashikirije c'est le soutien yavuze ibihugu bimaze gusutena le traité kandi twebwe mu Burundi tumaze guparticipa mu manama menshi kandi turemera ko tuzosinya mugabo turabikora Terase yavuze ibihugu byo muri Afrika hari ibindi bihugu byo muri Europe muri Océanie ukuvuga ibindi bihugu bimaze gusinya bindi navuze kare ko après bamaze kubona effectif des pays déjà signés et ratifiés on va procéder au désarmement. Comment? Par exemple, notre pays, c'est un pays membre de l'ONU, n'est-ce pas? Tous les pays, je ne sais pas quoi ici, il y a David Neza, kuri mu muri ONU, c'est David Neza, mubiza cyo kwimbwira. Nukuvuga yuko c'est pas ICAN, ils ont quoi désarmement. C'est l'ONU. L'ONU, c'est qui? Je pense. C'est ça. Non, nashaka kugeza rero kugira mwumve yuko atari ICAN izo procéder kuri désarmement, c'est l'ONU parce que ICAN il est là pour la sensibilisation au pays membre de l'ONU. Ibigwanisho ruhonyanganda bitegerezwa kugwanywa ku isi yose. Ibyo bigwanisho rero ngo bifise ingaruka mbi cyane ku magara y'abantu mbere no ku bidukikije. Ibiro bigashikirizwa na Gashano Paul umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe CPD. Hari mu gihe iryo shirahamwe nyene ryari ryateguye uruganda ku bantu batandukanye mu ntumbero yo kubasigurira amabi y'ibigwanisho ruhonyanganda mbere bagira ko banasaba leta y'u Burundi ko yotera umukono ku masezerano asaba ko ivyo bigwanisho byo kugwaho ku isi yose. Reka tumwumvirize. Je nitwa Gashano Paul ndi umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe CPD kuvuga mu Kirundi ishirahamwe ry'imboneza mu majambere giyemeje gufasha ibintu byinshi d'abord n'amajambere ariko nta majambere yoboneka ahatagira umutekano. Ni kuvuga turafasha leta mu byerekeye umutekano, turayifashije mu gusaba ko abantu basubiza ibigwanisho bicira umuriro kandi barabishubije ku bwinshi. Hama uno munsi tugeze mu bigwanisho ruhonyanganda les armes nucléaires. Ni nama yerekeye gusaba leta ko yotera igikumu ku masezerano yise Tian n'amasezerano abuza ko ibigwanisho ruhonyanganda byo bandanya bibaho kuko bifisa amari menshi. Twakoze ibintu byinshi. D'abord twaratumiye mu manama mpuzamakungu agwanya ibyo bigwanisho. Hama baratwereka neza amabi ategwa n'ibyo bigwanisho. Hama tubona ko bikwiye koko gucibwa kw'isi bizokongere kubaho. Nico gituma rero twegeye no munsi leta kugira tuyihimirize tuyisabe dushimitse ko botera igikumu kwa masezerano. Be uno munsi ko iyo nama yo guhimiriza ibaye mu gihe tuzi yuko Uburundi butari no mu bihugu bisanzwe bifise n'ivyo bigwanisho. Mbega mwaba mwumva vy'ukuri iyo nama yoba ifise ikibanza cyayo uzizi yuko Uburundi ni ngombwa naho butabitunze, ni ngombwa busabe ko ibyo bigwanisho byocibwa kw'isi, yuko ibihugu bifise biramutse bibikoresheje ni ngombwa Uburundi bwoshikira. Mbega abavuga yuko abafise ivyo bigwanisho byo bagora kutuza narijya bavuga bati ni igikoresho cyo kwihagararako, mwebwe mu bivuga kwiki? Ego ibikoresho byo kwihagararako si byo gusa vyonyene,
haramye ibyo bita ibigwanisho chimique, haramye ibigwanisho bita biologique. Ariko ibyo bihugu nyene niyo byari bibitunze, ariko byaremeye kubiheba. Nico gituma rero ntaco byoba bihombye bihevye n'ibyo bigwanisho ruhonyanganda ari byo les armes nucléaires, kuko nubundi je nize ko bidateze kuzobikoresha, kuko biramutse bikoresheje n'isi yose yoshikirwa nabo nyene tutabibagiye. Ingaruka mbi ni nyinshi cyane, kuko n'ibigwanisho iyo babirashe ntibitoranya, birica umwana, birica umukunzi, birica umugore, birica n'abagabo, donc byica abansi n'abakunzi. Hama icya kabiri, naho umuntu atopfa atoshigwa n'ibyo bigwanisha, ariko ingaruka mbi zamaho imyaka n'imyaka. Ingaruka mbi iyindi ni kubidukikije, koko iyo bitikiye n'abantu baba batikiye. Iyo ibirere bihindutse bigatuma ko ibidukikije bitikira n'abantu baba. Icyo dusaba cyihuta nuko leta yotera ko igikumu ayo masezerano, n'inama nshingamateka na nkenguzamateka nazo nyene zikabyemeza, kugira ngo umukuru w'igihugu azitere ko umukono. Twamenye ko amasezerano yagiye mu ngiro kuva umwaka wahera ku itariki 22 kwezi kwa 12 muri 2021. Hama nuko icyo gihugu kigira 50 cyari gejeje kuvyemeza, gusinya, kuvyemeza, ratification. Donc haheze umwaka bavyemeje amasezerano agiye mu ngiro, ariko ni vyiza ko n'ibindi bihugu bisigaye byotera ikumva amasezerano, ni ngombwa. Bagiye kubitswa hari iwabo, barasemerera ngo bareke kugira izo arme nucléaire, mais uburyo ko baraproduza biruta zo bateye muri Nagasaki na Hiroshima. Hamaca turababaza, none mutubare ko ari désarmer le monde, qui va désarmer les États-Unis, les Américains? Ntibakwishura. Hama kacavuga ngo bagende ngo badésarmer la Russie, Russie nayo ivuga ati nibwo bugabo bwanje bunyereka ko ndi umugabo. Wagenda ngo badésarmer Allemagne, nanje ndi umugabo. Umva ico kigwanisho nico kiberekana ko bagenda barasumbasumbana, niyo force yabo. Rero nibaza ko ari utuntu ngira ni nka formalite baze kuza kuvuga ngo Afrika bariyo twidésarme. Hari ico dukora twebwe na Kalashnikov ko turayigura, oro nibo bayiduha. Amerika ikigwanisho barakigura nk'ibiharagi. Igihe cha Covid twe twiruka ngira kwimatsika naho biruka kugura inkonki ibiharagi. None n'utuntu bizofashi. En fait bavuga twidésarme ni les pays en voie de développement. Mugabo bobo nivyo bibaha force bavuga ati je ndi wa mbere. Nacho kubera dufasha sinzi ko moduha l'intérêt de désarmer le monde, sinzi. Hama cyo mutwara murazogenda ku désarmer l'Amérique. Uyu nawe agashikiriza ko naho mu bihugu vya Afrika batoba bakoresha ibyo bigwanisho ngo barashobora kuva ubutare bishobora guhingurwamo maze bikagenda mu bihugu vya Buraya canke za Amerika, bagaheza rero bagahinguramwo ibyo bigwanisho. Ariko rero mukaba mwumva ko ngo ubutare buba bwavuye muri Afrika. Hambere yatanze akarorero cy'igihugu kibanyi cya Kongo kigeze gushora ubutare rero buvamo ibigwanisho ruhonyanganda, mbere ngo byarakoreye nabi cyane isi. Si le sous-sol burundais contient de l'uranium, comme on peut l'espérer, vu que l'uranium qui a été utilisé à la fabrication de la bombe atomique lancée à Hiroshima et à Nagasaki a été extrait dans la partie orientale de notre pays voisin, avec
le sol ou même la cartographie géographique qui est presque la même qu'ici au Burundi. L'extraction, le transport et tout consort, n'est-ce pas que ça a été fait par les Congolais? Et s'il advient que le sous-sol burundais soit extrait de ces minéraux, dans l'objectif de les transporter en Amérique ou en Russie ou ailleurs, dans les grandes puissances, pourquoi pas en France, dans l'objectif de la fabrication de ces armes, ils vont tirer la main-d'œuvre ici au Burundi, le transport va être assuré par les Burundais pour de maigres salaires, et même aussi dans les usines de fabrication, parce qu'ils sont déjà conscients des conséquences néfastes de ces manipulations. C'est un danger pour l'humanité.